abantu benshi mu buzima bama bibwira ati jewe nifuza kuba iki, nifuza kugera aha, nshaka kugera aha, akama ategura indoto ziwe canke akama aganiriza abantu ababwira indoto afise aho ashaka gushika mu buzima, canke ubwiwe akaba afise muri we aho ashaka gushika, indoto nyinshi, amaproje menshi yateguye canke ivyo ashaka gukora muri kazoza vyinshi, mugabo ugasanga vyama biri aho nyene, vyama biri mu kiyago, vyama biri mu mutwe wiwe, vyama biri mu nteguro, vyama biri mu vyiyumviro gusa. Ivyo nimwe tugiye kurabira hamwe, akaba ari jewe Ingabire y'Imana Honorine muri kumwe. Wabonye ikiganiro canke wabonye ikiyago, ntiwirengagize kugira j'aime, ntiwirengagize kugira commentaire. Ushobora kuba wafashijwe canke ushobora kuba hari ico wumva woterera muri commentaire, ntiwirengagize kuyigira. Ikindi naco, partage ikiganiro kuri benshi bashoboka. Partage ikiganiro, rungika amalink mu bagenzi bawe, rungika amalink mu bantu benshi bashoboka kugira ngo bashobore gukurikirana ikiganiro nawe nyene. Ikindi naco, kuri turagira subscribe bikore kugira ngo uzodukurikirana vyoroshe. Uno munsi tugiye kurabira hamwe kuri sujet canke kuri deba ivuga ngo umuntu ntaba ico yipfuza kuba, ahubwo umuntu aba ico aharanira kuba. Bivuze umuntu ntaba ico yipfuza kuba, dutahura iki? Abantu benshi nkuko nabivuze kare, abantu umuntu uwo ari we wese yama yifuza, umuntu uwo ari we wese yama yifuza ikintu kanaka canke yama yifuza kuba umuntu kanaka. Par exemple, umuntu aba je nshaka umutunzi, je nshaka kuba umuntu akora ibi bintu, je nshaka gushika kuri ibi, je nshaka gukora ibi, je nshaka umuntu azodirige ama entreprise menshi muri kazoza, canke nzoba ndi uyu muntu mu myaka 5 iri imbere canke mu myaka 10 iri imbere. Ivyo ni ivyifuzo umuntu wese agenda aragira, sero niyo ashaka gushika. Ivyo umuntu yifuza arabironka, arabishikako, oya ahubwo umuntu ashika ku vyo aharanira. Genre umuntu ashika ku vyo akorera, umuntu ashika ku ndoto yakoreye, ashika ku vyifuzo yakoreye, ashika ku vyo yamye aharanira, ashika ku bintu yamakorera kugira ngo ashobore kubishikako. Cyo kwibaza ngo none kubera iki ukwifuza gusa kudatuma umuntu ashika ku ndoto yiwe canke ku migambi yiwe aba yateguye. Iciza cyo kwifuza canke cyo gushaka gukora ibintu kanaka nuko biguha intumbero. Iyo umuntu arota, iyo umuntu yifuza, iyo umuntu ashaka, bimufasha kugira intumbero, bimufasha bavuga ngo kugira intumbero y'ivyo ashaka gushikako, bimufasha kuvuga ngo jewe nkeneye mu buzima, jewe nshaka ibi mu buzima, reka rero ntangure kubikorera uku, reka rero ntangure gukora uku, reka rero ntangure kugenza uku, reka rero ntangure uku, reka nkore uku kugira ngo nshobore gushika ku vyo ndiko ndashaka canke nshobore gushika ku vyifuzo vyanje. Ariko kwifuza konyene nta muntu kwigeze gushikana ku ntsinzi y'ivyo ashaka gushikako. Ukwifuza konyene nta muntu kwigeze gushikana ku ndoto ziwe, ahubwo vyamye ari ukwifuza nyene, kwamye ari gushaka kurota, kwamye ari gushaka, novuga ngo gushaka ibintu canke gushaka gushika ku bintu, mugabo atantsinzi ugera ushikako. Kubera iki? Wamye wifuza, wamye ufise ibicapo vyinshi muri wewe, wamye ufise umugambi, wamye ushaka gukora ibintu, mugabo bikaguma muri wewe, nturonke amahirwe canke nturonke, novuga ngo ingene wotangura kubikorerako kugira ngo ushobore gushika, ushobore guharanira ico wifuza. Ushobora kwibaza kandi ngo mbega tuvuze guharanira canke umuntu ariko aravuga guharanira, umuntu yumva iki canke umuntu yotahura iki? Guharanira ni kwiga, ni ugukora ubudasiba, ni ukwihangana, ni ukwemera kwakiransa, gukorera ku vyifuzo vyawe, gukorera ku ndoto yawe, gukorera ku cyo ushaka gushikako mu buzima bwawe, ni ukwemera ati peu importe ama circonstance, peu importe intambamyi mbona umenga zotuma ntashika ku cyo ushaka gushikako, peu importe uko mbona umenga sinshoboye, peu importe uko mbona umenga biragoye bivanye naho ushaka gushika, mbona umenga sinzobishobora, ariko ntegerezwa gukorera ku cifuzo canje, ntegerezwa gukorera ku ndoto yanje, ntegerezwa guharanira iyo ndoto yanje kugira ngo nshobore kwishikako, kugira ngo nshobore kugera ku ndoto yanje, kugera kuco nipfuza. Benshi rero bikunda kubananiriraho, ugasanga umuntu yamara umuntu avuga ati jewe ndashaka, abagenzi be bababwira ndashaka, umuntu wari wese amubwira ndashaka, ndipfuza, ndabona mu myaka imeze uku, ndabona mu gihe kingana uku nzoba nkora ibi, mugabo ugasanga wamuraba exactement canke wabona ivyo ariko arakora ukabona ati none
ibintu ariko arakora ni ivyahe bigaragaza ko ivyo ariko aravuga azobishikako, canke wowe ubwawe ukiraba ukavuga nubwo shaka nubwo niyumvira kugera harya hantu ariko vraiment ndavye ingene nkora canke ndavye ko ndiko ndabaho mbona umenga ntibihwanye niyo nshaka gushika. Alors ni igihe cawe canke ni wewe wo kudesida ukadesida ati jewe nkwiye gufata ingingo kugira ngo nshobore guharanira gukorera indoto yanje, nshobore gukorera ico novuga ngo indoto yanje, nshobore gukorera ivyo nipfuza, ntivyabe biri mu vyumviro, ntibigume biri muri agenda, ntibigume biri novuga ngo ahantu wavyanditse gusa, ariko bive mu vyumviro, ufate ingingo yo gukora, ufate ingingo yo guharanira peu importe intambamyi ushobora guhura nazo. Ushobora kwibaza ni igiki gitandukanya uwipfuza gutsinda n'uharanira gutsinda. Uwipfuza gutsinda aravuga gusa, uwipfuza gushika ku ndoto ziwe aravuga gusa, uwipfuza gushika ku maprojet peut-être ategura nubwo aba atarabarealize aravuga gusa, ariko uharanira gushika ku ntsinzi canke gushika ku ndoto yiwe arakora. N'umuntu ubona ko ibikorwa vyiwe vyama birangwa n'umwete, vyama birangwa n'ubukerebutsi, vyama birangwa no gushaka gukora, no gushaka kugira ico yishikanyeko, no gushaka gutera imbere mu buzima bwiwe, no gushaka guteza imbere naho bari kumwe, no gushaka guteza imbere ikibano ciwe aho aherereye. Ariko uwipfuza aravuga, yama ariko aravuga, yama avuga ati jewe nshaka gushika, mugabo ugasanga ibikorwa vyiwe ntibivyerekana. Ibikorwa nivyo bitandukanya uwipfuza gushika ku ntsinzi n'uharanira gushika ku ntsinzi. Alors kubera iki abantu bamwe badashika ku ndoto zabo canke badashika ku vyo baba bifuza gushikako mu buzima bwabo? Benshi usanga basamara, ugasanga umuntu ariko arasamara yama yibwira ati jewe ndacafise umwanya, canke ndacabona ko ejo bizokunda ko ntangura, canke reka bibe biragumye muri jewe, canke ugasanga n'umuntu atika intege bivanye n'ingorane aba yahuye nazo ariko arakora, canke bivanye n'intambamyi yahuye nazo ariko arakora, canke mu gihe ariko araharanira indoto yiwe canke ivyifuzo vyiwe, ugasanga aracitse intege, arabihevye, arabivuyemo. Abandi nabo ubwoba twese turazi ko n'umwansi, canke n'umwansi w'umuntu uwo ari we wese, n'umwansi w'iterambere, n'umwansi w'ivyo vyiyumviro vyawe. Ubwoba n'umwansi w'ico kintu ushaka gushikako, ubwoba n'umwansi w'iyo ndoto yawe ushaka gushikako, ubwoba n'umwansi w'aho hantu uri kuribona mu myaka 10, mu myaka 5, mu myaka 3, mu myaka 2, mu mwaka umwe. Rero umuntu wese akwiye kumenya ko akwiriye gutsinda ubwoba ntibworeka kuza bien sûr, ariko none iyo buje ubutsinda gute? Iyo buje ubusubiza inyuma gute? Kubera ko ugikorera ku bwoba canke ucumva ko ntushoboye, nturi capable yo gukora ikintu na kimwe, uracari mu vyifuzo vy'indoto zawe, uracari mu kwiyumvira, uracari mu guheba gusa, ariko atakintu na kimwe ukora. Alors umuntu wese ategerezwa kumenya ko ntegerezwa gutsinda ubwoba, ntegerezwa gutsinda intege nke, ntegerezwa gutsinda gucika intege, ntegerezwa kureka gusamara kugira ngo nshobore kuva mu kwifuza gusa, ariko mparanire ico nshaka gushikako. Ushobora kwiyumvira ngo umuntu yokora iki kugira ngo aharanire indoto yiwe canke ivyo yifuza gushikako? Nuko umuntu d'abord yomenya ko gukora birakenewe, gukora ategerezwa gukora kugira ngo ashike kuco yifuza. Menya ko utegerezwa gukora buri munsi, apana gukora igihe, apana kurindira ngo ndindiriye iki gihe, ariko gukora birakurindiriye. Utegerezwa gukora buri munsi, uko vyutse no gukora, uko utegura umunsi, ukamenya ko uyu munsi ntushobora kurenga nakoreye icifuzo canje, ukamenya ngo mu migambi yose utegure gukorera kuco ushaka gushikako, utegure gukorera indoto yawe, utegure gukorera aho ushaka gushika mu buzima bwawe. Turiko turarangiza ikiganiro, numva nobwira umuntu wese kugira ngo ushike ku ndoto zawe, kugira ngo ushike ku vyo wifuza, haranira kubikorera, haranira gukorera ku ndoto zawe. Reka kuba umuntu avuga gusa, reka kuba umuntu yiyumvira gusa, reka kuba umuntu ategura gusa ariko ntakore, ariko kuba umuntu ategura, yifuza, ariko kandi aharanira n'ivyifuzo vyiwe, aharanira n'indoto ziwe. Reka nshimire umuntu wese rero yakurikiranye kino kiyago canke kino kiganiro kirangiriye ngaha, ariko umuntu wese akwiye kumenya ko umuntu ntaba ico yifuza kuba, ariko umuntu aba ico aharanira kuba. Ndabashimiye, mubandanye mugubwa neza, mubandanye mugirwa neza, muhezagirwa naho gutaha.